munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa ruheshi ushitse igihugu cacu bitekanye mu mpande zose zikigize. Dushimire Imana. Nyakubahwa mwese, indongozi ziradushinga nuko zirongoye abaho mu mahoro n'umutekano, bishyira bakizana bidegenja mu babo mu byabo, bose bagatekanirwa. Bituma bakawushima. Uravye umuraro cy'umumanuko umuseruko cy'umurengero dushaka mu gihugu, reka mbere barose umwanya wo kubyukusana n'icyo bakakumviriza. Mu gihugu cyose usanga n'inyoni zifise disipline zibyuka mu ijoro. Dushimire rero no wese iyo utekanye, dushimire abasirikare gusa, dushimire abapolisi, dushimire umugore wese kuko bafise uruhare muri yanyabune abenegihugu n'ab'intwaro, abajejwe ubutungane, abajejwe umutekano bafise uruhare. Dushimire n'ingabo zacu zose ziri ku kivi kandi ziriho, siko vyamye kera baza baducamwo. Dusozere kandi ukwezi twimirije guhimbaza imyaka 60 iheze tubabutumira Bwikukiye, bikabishitse dutekanye. Umugabo Sedetete twahaye ikibazo kininiya kandi cyane cy'Imana, ikibazo kininiya umutekano. Mugiye mu gitero kigira kabiri turi mu mwamwe murasangamo kuko twasanze ku Burundi bwikukira haragira ingorane zitari abenegihugu bakikigusa, abantu bakangazwa bagaturira ibyabo kabajagara. Ngabo kuva Sedetete itandukanye igihugu n'uwakije baramuzimijeko. Banyakubahwa mwese, nta siguro n'imwe twotanga mu gihe n'umwana tuvuka akiva mu kwa mama wiwe ashitse ku isi asanga bisizi imwe, asanga binyamushinya byasamye, yaje kubona apfe kubera avutse ari umuhutu, ari agatuzi, ari agahutu, ari agatwa. Nta siguro twotanga kandi kuvuga tukane akimwe n'akora kubona apfe. Bituma ibikorera kabiri batuti umutekano kuri bose kugira bene Burundi kuri kwamabishwa kandi ataco bazira bagazwa n'ibikoko. Abarundi turavyanse umunyamabanga muri ubuzo bw'ubwiza ntamure waje kugira bene Burundi twavuga umunyamabanga n'abarundi
n'iterambere tugashima rero ko umutekano ugeze mu gihugu cyose ibintu bya mirongo itandatu kariya yatugoye kwera muri ya mirongo itandatu tumaze hariho imyaka yatugoye abantu turayicika ubusa kandi iyo hari ingorane hariyo bitanga kugira ngo ingorane zihebe hariyo bitanze rero gutanga ubuzima binosoza amaso yabo kugira ngo uko bimeze uwo munsi mbere abibaza rero bakibaza yuko byizanye ibyizana birabonerwa ariko mwese niba mubona ko muberewe mumeze neza kandi musa neza biraboneka kuko muberewe yabitanze ikibazo kibura abantu rero basukura ibintu bibi abakiyobora aho tuti umuntu avuga ngo ubona amaraso menshi tuzayasubiza gusa ubuyima ntacyo yemera bariho ngo mbe n'ingeri y'abatumwe imvugo mbi iyo uteka turatekanye ngakari umunsi wo kubaca bivuze ko mu kwezi twasohoka cyo turazirikana mu masengesho ukwezi kwa gatanu 2020 yavuze ati mwubake igihugu cyubake ubwabyo abasigaye ujye gutekanye hariho umusaya iyo utekanye hariho abantu bashavuye umwe basigaye amana y'icomba umwe tuvuga ati n'ubu wikoreye turatugabune wo hasi simbayemereye hariyo aho rero tuvuga tuti tuzohagarara neza bagomba atwiki ingorane ku maso mugabanuka ngakandi kubera dushyira imana imbere icyo turasengera naho uzi imana biraje batuti ombeya aleluya iyo ibarikiwa ajiboneye byose atekanye abantu babirimo bari n'umusengo cyangwa aboneye ibyo bari guhitagira bikemura tudeni muganga abantu babirimo wese iyo umuntu yatakarira abene igihugu ndabibaza yuko umuntu akarira abene igihugu ndabibaza ko ari manitse mu gihugu aho unafite aho igihugu nafi kuko banga uri umwungere hakaza ifyisi mu ntama ugaca wiruka tubura umwungere umwungere mwiza abona intambwe ije arahangana nayo bishobotse akayica intama zibeho neza igihugu kirarwanirwa abenigora kiringo n'indongozi baracungira kugira ngo ntihagire abazicaniranya bazikure nk'uko abenigora twese atandongozi bafise nabo bavuga ngo imbuze z'umutwaro zimeze n'ijambo ry'Imana na Yesu Kristo aje kumufata ibagwa kumwica Petero yafashe inkota nuko ibyo wakwije acaca kuvuga yadakwepa hagenda inzozi kubera iki Petero karakingira inzego egeri kwa rukwego icyo bituma turavuga harabibaza yuko umuntu ngo kigiye ngo karasa umuntu wiboze ikibi uraje mu ijuru ubundi ba murabe neza Petero n'isi yabikoze yego Yesu yari umwana w'Imana cyangwa gusubiza mu bakoze bebega nawe gusubiza kandi kugira ngo mumenye yuko atari igicumuro
Petero niwe bacibaka ko ekleziya uko Imana nikora n'abantu bakibagira ntihagire n'ututinya guhagarara neza gukingira bene igihugu gukingira intama ntazogire utinya ukingiye intama uraheza ngiye tugiye kwibaza na 60 niba twarahuze nayo kwivuga hariya batabitanze mugabo basoko kumara igwani ati ntimugena n'umuntu twaye igihugu baca ku rugamba barahagarara neza abazungu basi mu gihugu imyaka 6 barwana ibirometero 50 biri hagati ya Bujumbura na Muramvya imyaka 6 bakoresha ngo bose kuyivuga basize ku mwaka w'igihugu Muramvya nasubuku mugabo twebwe usanga abantu bose n'abantu baravyara abana 2 3 kandi bategwa zo musoda ngorane abantu bariyohereza ukavyara abana muri kwate doni kwiyerugera mutwe byose ntenge n'umutegura zo musoda kandi muzi yiguca bakiki igihugu abasanga bari mu gihugu yarabifite so kuwaje mugana turinda harizo ko kukipana mu Faransa cyane Bruxelles mu biri ati ko igihugu cy'abandi